kugira ngo abamenyeshe ku mugaragaro nti tuje ku kivi. Banyakubahwa mlongozi muri ngaha, tuje ku kivi. Tuje gukora nzoronka akanya ko kugendera amazone yose, ndoronka akanya ko kubahamagara mwese tubanza tukora icyo tubwiyemo, umwe wese amenya ati niba ari zone bamuhaye bayihaye imeze gute, zoyisa kugereze gute, n'ibyo nifuza. Niba bamutuba bagutoye ntibagutoye ngo bagugomwe, kubera ko sinzi bene igihugu barakunda gutora abantu kubera ko batahamagarira ngo muje gukora ikintu rusange, ngo muje tugira ibirego, ngo muje mu nama. Umuntu atabakora niwe bakunda. Umuntu uzi ko watowe, uzi yuko utazoja kubwira bene igihugu uti dukora ukuntu n'ukuntu, ahe umukora sezera hakiri kare. Banyakubahwa bashinga amateka bitavye runo rubanza, banyakubahwa abakozi bakuru bo mu biro vya nyiricubahiro umukuru w'igihugu, nyakubahwa umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi ngaha mu ntara ya Buhumuza, na nyakubahwa cegera canyu, banyakubahwa murongoye muri ku butegetsi muri komine ya Muyinga, nyakubahwa barongoye inama ya komine nabo bafashanya, nyakubahwa musitanteri wa komine nziza ya Muyinga n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa mwese mvukira za komine Muyinga, banyakubahwa basitanteri mwaje gushigikira mugenzi wanyu, banyakubahwa mwese bashitsi bagenzi nshuti mwese, umwe wese yumve gucubahiro n'iteka Imana yamuhaye. Tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro n'iterambere kuri twese. Jewe numva noronka ico mvuga, sinumva ko nohera kuko ndahimbawe cane rwose. Ejo umugoroba w'ijoro sinzi ahantu ariko ndatambuka ngenda mvuga ngo numva notamba, sinzi umuntu acera ambwira ngo tamba none, sinari namubonye mugabo nari numva ndyohewe ndemurutse ku mutima. Hanyuma uyu munsi naho rero cabe bagahebuza, kugira ngo rero mbanze nshimye cane ingene izi manza zibiri, urubanza rw'ejo n'uyu munsi zagenze. By'ukuri jewe novuga nti zagenze neza naho atawishima, kandi kugenda neza si ku bwanje canke si bwa musitanteri canke si bwanje, ni ku bwanyu, ni ku bw'abantu umuntu wese yiyumvisemwo ibi bikorwa. None rero ngira nabasabe mumfashe, nacibanje yonyene ntibakwiye, mumfashe mubikomere. Ayo mashi tuyasavye muyikomere, tuyakomere n'abandi bose batashoboye gushika hano, kuko vy'ukuri vyari bihimbaye neza cane. Ejo nakengurutse ingene mwitavye urubanza rw'ejo, mugashigikira urubanza mukarugiro rw'iwanyu, mukitaba mukaza mukavuga muti dutegerezwa kumvira iri kugenda kwakira umuvyeyi wacu Sebarundi, wumvirize n'impanuro aduha. Zirya mpanuro atanga ni vyiza yuko ariko aravuga utega amatwi, ko umuntu yaziteze amatwi akagenda yashika mu muryango akazinogora, agaca yiyumvira ati mbe none kuri iki nkore gute, uwo muntu vy'ukuri nyuma y'umwaka aba yafashe umurongo mwiza cane. Arico gituma rero ndabakengurukiye, yaratanze impanuro ku ndongozi, yongera aratanga impanuro n'abandi bose. Nanje nti ndi umurongozi jenyene ni ubusa, ariko ndi kumwe namwe canke
kuzohimiriza abandi nshaka kama avuga akomeye rwose bya bindi byose se barundi yifuza duca tubona tugiye kubishikamo maze iminsi mvuga nti turavuga imbona kazoza tukayivuga ariko tuyivuze abo tuyibwira ntibaje kubishyira mu ngiro usanga yabaye amajambo gusa bikaba ururirimbo gusa bigatahira amajambo gusa none twahora twumva ngo CCRP ngo CCRP1 ngo CCRP2 hariho ni classe yayo ya CCRP1 umuhinga muri classe ya CCRP1 na CCRP2 urareba n'akazoza nico twebwe nyene cabereye iwacu itegura iwacu turabona tutobishira mu ngiro ukuntu arico gituma kugira ngo tuyishike bitwebwe kandi twumvirize zirya mpanuro imyaka yose bavuga nayo tworira gushika ndabenshi turera kugira muri 2040 turera kugira muri 2060 rero nararavye ndavuga ko umuvyeyi w'igihugu anyizeye akanshimira y'abanyabugumuza reka ngende mbwira abanyabugumuza nabo bamfashe n'imbwira nkabashikiriza iciyumviro baramfasha kugihinyanyura canke bagiterere canke mbere kitari ico babwira bati munyokuru wihenze aha twogira uku je ndahanurwa kandi ndabwirwa mwumva ndumviriza cyo gituma rero mwese ndabasabye kumbera abahanuzi mbega abahanuzi barabampaye urabona natwebwe turicara ahantu turavuga ati tubikore gutya ariko hariho namwe ibindi byiyumviro muba mufise byo twunganira bigatuma twubaka intara yacu amakomine yacu twarababwiye yuko hariho igitabo cy'imigambi y'iterambere ry'intara cyateguwe ku bisata byose ubu turiko turagerageza kugicisha mu gisata kugira ngo igisata cyose kibone ibyo gisabwa kugira ngo dushobore gushika kuri iyo mbonakazoza ico gitabo cyateguwe hisunzwe imbonakazoza y'igihugu c'Uburundi none rero umwe wese yumve yuko ari ivyiwe yumve yuko ari ivyiwe nyakubahwa musanteri yaravuga ati nakweretse abamfashe ukuboko abashigikiye kugira ngo nshobore kugira gutera intambwe nateye nshobora kubaka iyi nyubako z'ukuri sagaseseshwa rumuri jewe twavugana ku mwanya arahabona umengo hariho ibihapa bitirigana yarambarira imbere none ngaho mbona byenze ndavyifate n'ugute ntagerageza kumuha impanuro no kumuha intumbero hanyuma akazikorerako kandi Imana ishimwe ko atukoreye kugira gashika ubu rero hageze aho nawushigikira urakora ukonka umwana ubu hageze aho nawushigikira kandi wabitanguye unyereka imihoro wagiye uracamo banyakubahwa intara y'ubuhumuza mwarabonye yuko intara nini kandi nta bwoba bafise bizogenda neza turi kumwe na mwebwe turifuza yuko dutangura kubaka ibiro by'intara bigezweho kuri plan dufise n'iyindi mvozi 5 banyakubahwa mu bakozi bakuru mu biro by'umukuru w'igihugu barazotuvuganira ako kajambo kuko ndazi yuko twarize dutangura ibikorwa barabifata mu mugongo ndavyibuka turiko turubaka ngaho Muyinga by'ukuri twarafashwe mu mugongo bihagije n'ubundi rero navuze nti turiko turavuka kandi tuzokura tuba turavuka tuzokura turategekanya rero yuko mu kwezi kw'icumi mu ntango
mu ntango z'ukwezi kw'icumi tugira inama y'imvukira zose z'intara ya Buhumuza kugira ngo tubabwire ico ciyumviro twifuza ko kija imbere uko biri kose. Mwese muravye harya kabiro dukoreramo mugaca mwumva ingene igihugu gipanze ubu, murabona yuko bitokunda ntitworonka aho dushira abakozi, kandi murabona ko ari gato cyane. Nico gituma rero twagishize mu vyihuta. Inyuma muranyumva? Nico gituma twagishize mu vyihutirwa. Banyakubahwa abadandaza munyumve, siniko ndabagora mugabo niteka iwanyu. Ico nshimaco nuko muvyumva kandi mukavyifatira mu ntoke. Rero turifuza yuko mu kwezi kw'icumi tugira inama kuko bayimvukira kabereka twagize, kabereka n'ingene twifuza ko ibikorwa vyogenda, tukanashiraho ibintu bidufasha kwegeranya uburyo hirya no hino. Ko murabizi neza mu karere hagirwa neza na beneho. Twari twabonye yuko twari twarashizweho igitambara mu maso n'abakoroni, aho twaguma twibaza ko byose bazobidukorera, byose bazobidukorera, tugaca tuba ibicucu. Niho nategereye wa mugani ngo ibyaha gusa bitera ubwenge buke. Twarishinga tukicara turindiriye bazotubwira, turindiriye bazotuzanira, tukaguma turarizanye dukete baratwubakira ibintu baratubwira ibintu kandi tuvyishoboreye. Ndavyo banyarwanda intara ibibiro vy'intara ya Kera Muyinga tutangura kuvyubaka, haragize inama baravugana n'imvukira, imvukira ziravuga ziti nimutangure ibikorwa. Hari mu kwa 11 2020 turaja kukivi inyubakwa duca tuyinjira itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu 2025, kandi ndavyo vy'ukuri igikorwa cari igikorwa c'iteka. Iryo teka rero turaryifuza mu ntara ya Buhumuza yose. Kumbure ntihave hagira ko turi muri komine Muyinga, ushobora gusanga hari abavuga ati none ko twari twubatse ibiro vy'intara bagaca batuzana i Buhumuza, none baca basubira kutubwira ngo twubake ikindi Buhumuza kandi twari twaraterereye i Muyinga. Birabasabe Buhumuza ni yacu twese, kandi iyi nyubako iri ngaha ntimwabwe mwibaza ngo mwarihenze kuyishiraho. Iyo irambewe mu minsi tuzamwo abakozi kandi b'intara nyene bumve yuko mwakoze ahubwo ibikora inka n'ubundi tubandanya dukora. N'abanyabigi kandi bari bubatse kandi nabo bazoguma bakora. Ubu rero ko twegeranye twese tukaba bamwe, ubu tugira twubake Buhumuza, inyubakwa yitwa Buhumuza. Ndizera rero yuko mwebwe mihora nyakubahwa yayinyeretse, abitangaye abanyeretse nababonye nagenda rya registrement, hariho n'abandi na jewe nzi kumbure nawe atari bwamenye. Bose nzoshayo, bose nzoshayo, ariko nk'uko twavyemeye kandi twavyeretswe, twifuze yuko mu 2030 Imana niyatuje imbere tugashobora kuba twoshikana ikivi twatanguye, tuzogishikane dufise ico twerekana, tuvuga tuti twahereye ngaha none dufite ikivi kigeze aha, kugira bazoza kudukorera mu ngata nabo baronka aho babandaniriza. Jewe sinshaka kuvuga narazoyisubiza uko bayimpaye, oya navyo nifuza, ahubwo nifuza yuko noyisubiza noyishikiriza ibi ifise iyindi sura nziza cane. Murabinyemereye? Murabinyemereye? Niba muvyemeye mukoma amashi twumve. Murakoze
murakoze. Si ibyo gusa rero icyo cyane cyihuta kandi ndazi abamaze kuza hariya ku biro mwese mwarabibonye kandi muragira icyifuzo cyo kuvuga muti tubwire igikorwa. None rero umwe wese ahari agende yiyumvire ati mbega kajya kazo Ramadani yaduteye jewe ngiye gukora iki kugira ngo twaza mu nama ya mbere iyo mu bw'icumi turiko turategura uzoza ufise iciyumviro uvuga uti jewe by'ukuri nzotererera iki kuko tuzosigara tuvuze tuti abafise icyo baje bibangikanije sindamushize ngaho kugira ngo ibikorwa vya mbere bitangura ko twifuza yuko akabandi bagitanga ujya kubaka n'ubuhereruka ugaca kuri abana bariya n'abandi bose saba vuga ntara gusa boga komine gusa n'abandi bagenzi ukabacana usamaye gato rero hari igihe usama ugasanga abandi baramutanze bagenda ati burya duheruka guterera inaka urumva yuko bidakunda ico gituma rero umuhinga wo kubyara arakaravye rero nifuza rero ko amazi yo gukaraba tuyashyira hagufi kugira dukarabe hanyuma duce dupapanya n'umuvyeyi tumaze kumubwira ati burya gukaraba igikorwa twagitanguye ndazi yuko atazotubekuko mugabo tubanze tugire shiye umwe wese rero afite igikorwa ciwe yumve yuko kimuraba n'ibindi byose bijanye nagiye gitabo cy'imigambi y'iterambere ry'intara ba musanteri baranasaganya ko kuyaga ko turiko turakorana n'igisata c'uburimyi hanyuma kandi twokoranye ejo turiko turayaga nabo mu gisata c'indero n'abasanzwe babafasha mugabo kubera ibi bikorwa turimo kungururije mu ndwiza aho mu yindi tuzogenda turakurikiranya ku gisata kugira igisata cose cumve ivyo gisabwa kugira ngo ico gitabo c'imigambi kigende imbere. Nk'uko rero Sebarundi kudushikiriza indongozi nshasha zaragiye tube twaragiye baradushikiriza ku mugaragaro umunsi badushikirije nyakubahwa musanteri abashefu b'amazone twarabashizeho abakuru b'imitumba baratowe nibaza ko nabo baca bashiraho badushikiriza abanyumba kumi kugira ngo abamenyeshe ku mugaragaro ni tuje ku kivi banyakubahwa mlongozi muri ngaha tuje ku kivi ntituje kwicara ngo baze kuturondera ntituje kwicara ngo baduhamagare ngo mugende inanga musubire hariya oya tuje gukora zoronka akanya ko kugendera amazone yose ndoronka akanya ko kubahamagara mwese tubanza tuvuga nicyo tubwiyemo umwe wese amenya ati niba ari zone bamuhaye bayihaye imeze gute zoyisa imeze gute nibyo nifuza niba bamutumba bagutoye ntibagutoye ngo bagugomwe kubera ko sinzi bene igihugu barakunda gutora abantu kubera ko batahamagarira ngo muje gukora ikintu rusange ngo muje tugira ibiribwa ngo muje mu nama umuntu atabagora niwe bakunda umuntu uzi ko baratora uzi yuko utazoza kubwira bene igihugu uti dukora ukuntu n'ukuntu ahe umukora sezera hakiri kare ntituzoba turi kumwe kuko muriko murumva icyo umuvyeyi w'igihugu ashaka rero niba gukora jewe ubishoboka rero babikora atari mwebwe mubikora atari bariya muserukira babikoze mutabahirije ngo babikora si ukuja mu nama gusa nyabona aba hafi yabo murongoye ikindi naco ni ukwirinda ko mu karere iwawe abantu barinda guhungabana bareka tuje kurondera musanteri tuje kurondera buramatari ugiye kujya gusanga abantu birirwa baratonda batonda hariya na hariya baba babuze ubafasha hakiri kare agaca abona umwenge utereka mbere yo kuramufasha bagaca bata umwanya wa bya bikorwa bokoze bigashikana muri ya mbona kazoza gaca usanga uwo murongozi wo hafi yabo wamaze iki ivyo rero muvyitwararike n'ibindi vyinshi tuzovugana akanya kazoboneka umure tuyage neza mumenye ivyo mugiye gukora mumenye aho muhera n'aho muhereza mumenye icunje kibanyu kuri
dutegerezwa kuboneka heka ya ubenegihugu. Umukuru w'umutumba aseruke bavuge bati ku mutumba wacu araje, kandi ko bavuga bagaca banyuze umuntu uvuze hari inyuma biraje hirya icabenegihugu baje kubera murakizi nyene baca bigirira kuri biraje hirya n'ibitse kuri baba baducishije mw'ijisho. Rero kumure simabwiriza baciga barambya ndabona ko kagena rirose n'ubwanira namwe ukajo ndakunze ko tuganira kandi mwese nanje abakengurukiye cyane bidakunze ko tuganira. Rero nshime cyane aka kanya nyakubahwa musanteri mwaciye mugira muti reka ibyiza turose ntitutisangize twenyine tubisangiza akanyamuneza kugira ngo tureka tuje kuganira n'abandi tubabwire umunezero dufise. Turakengurutse cyane, turakengurutse n'akagamuke mwaduhaye, turabashima n'abandi bose turabatera intege. Nashima kubwira ba musanteri bandi muri ngaha mwese umwe wese kuko mwiniwe agende yicarane ntabwo akorana murabe igikorwa muzokwitirira manda y'iwanyu muri komine. Si ngombwa kubaka gusa, n'ibindi birashoboka, ariko murabe muti mbere none je muri komine iyi manda yo guhera 2025-2030 ni iki gikomeye nzobwirata muri komine nzokwerekana uvuguti by'ukuri kicerekana ko uriko uragenda kubona kazoza. Muraraba rero uzo mubikorereko. Turashimye rero icyicaro mwaduhaye, ariko kari kwinjira inyubakwa nk'irya ntibibaze muri coroshe, biba byoroshe kwinjira inyubakwa nk'irya uricara ukayatubwiye urumva ngo ntabwo kanashikana, urumva yahora atambuka atahuka yabaye gusane furu ashishikirizwa n'inyubakwa yubatse ari kumwe n'abenegihugu. Turamukeje kandi iyo Imana yagushizemo ubuhinzi ugakora n'ubundi ntuzuyigambararire n'ibindi bizokorwe, kandi watwemereye yuko ugiye kubandanya ukora n'ibindi komine Muyinga igasa neza gusumba aho iri uyu munsi wowe nyine wari wayishikanye. Nanje rero ndaguteye intege, nanje ndi imiryango iruguruye niba dodora zoba numva zishimira. Dushimye rero icyicaro mwaduhaye, icupa mwaduhaye, imfungwa mwaduhaye, umva ko ejo navuga nti numva notamba kuko ntibizakunda ko ntamba. Mwashaka mutwemerere tuze kwidagadura tutariye. Ariko n'umubyeyi yatwemereye ko aguma mu karere aza kumva ati ba bana banje bisaba barahanze kuko iyo umwana ahanze akamba ba bana banje bisaba barahanze ko bahanze rero reka nanje nijandajandire. Rero mwese mwagize igikorwa mukora, inyubako ikubakwa, musanteri akarongora ikomine akayirongora neza k'uyu mushimi nyene yayirongoye mukongera mukamwongera muvuga muti turizera yuko muri kazoza azodushikana no ku bindi. Imana yatangiye ibyiza muri mwebwe biyuhire. Ejo canke hirya y'ejo mubandanye mumushigikira, umwami agirwa n'ingabo, ibyo byose yemeye hajya ari we wenyine ntabyo yoshobora. Muca dushira abana ku mashuri, tugende muhimirize abantu bashira abana ku ishuri, muhimirize abenegihugu kurima no gukora igikorwa citirirwa mbona kazoza kuri buri umuryango wose. Ico dutegereza kuzogira evaluation tukaraba ana mu mpapuro ariko mu rugo tubone ibyo tukora n'ingene turiko turatera intambwe. Rero banyakubahwa ndabakengurukiye cyane umwe wese ivyo yakoze no kuvyo yakoze uyu munsi n'ingene mwabiteye itekerezo n'uyu munsi mukari dutera bikagenda neza
tubandanye twinogora ubuntu bw'Imana yatugiriye n'ibindi byose byiza bizobandanye dufasha. Tubasaba mwese muri ngaha uzoba ahari hose muri muradusabira mutugirira agasabisha. Inoze komine y'uwo munsi siyo komine yo mu minsi iheze, intara y'uwo munsi siyo ntara yo mu minsi iheze, izone y'uwo munsi siyo yo mu minsi iheze. Namwebwe mwese mwumve yuko mufise ico mubazwa kugira ngo igihugu gitere imbere. Nahandi rero ho kuvuga muti twebwe ntitwibwira 2040 ahubwo turigiriye mbere 2030 dusange twamaze kuvutura twigereye muri 2040. Murakoze mwese, Imana ibahezagira.